El Clasico y'amajana 260 ejeje kurangira. FC Barcelona ejeje gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitsindo 4-3 hari mu rukino rw'umunsi wa 35 w'ihiganwa rya La Liga saison ya 2024-2025. Bitumye FC Barcelona ikwiza amanota 82 ica isumbya Real Madrid amanota 7. Barca igatsinda urukino rumwe mu nkino 3 isigaje gukina izoca itwara igikombe cayo ca 2028 ca La Liga. Reka ndabaramutse mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ikinyamakuru Wifi Sport ijumi kumuvana rya Wilfried Rambona kora subscribe cyangwa s'abonner ukore share usangize kino kiganiro abandi cyangwa ugira commentaire tubwire ukuntu wabonye urukino hama kaze turabire hamwe ibyaranze uru rukino muri rusange. Mu gice ca mbere c'urukino Real Madrid yatanguye ibyaza umusaruro amakosha mu bwugazi bwa FC Barcelona maze Kylian Mbappe aba atsinze ibitsindo 2 harimo cinjije ku munota wa 5 bice kuri penalty bikosha yakorewe n'umunyegoli Szczesny. Vyatumye Real Madrid ishika ku munota wa 15 ifise ibitsindo 2-0. FC Barcelona imaze kubona ko Real Madrid itanguye kuzibira yaciye itangura gusatira n'inguvu. Imaze kubona intege nke ku ruhande rw'ubwugarizi bw'iburyo bwariko Lucas Vazquez, abakinyi Rafinha, Ferran Torres ndetse na Dani Olmo ba Barca baciye bashiramo inguvu zose maze baja kuruhuka binjije ibitsindo 4. Ivyo bitsindo 4 vya Barca binjije na Eric Garcia ku munota wa 18 w'urukino, Lamine Yamal ku munota wa 32 na double yinjijwe na Rafinha ku munota wa 34 na 45 w'urukino. Muri ivyo bitsindo vyose Ferran Torres yatanzemwo imipira 3 ivamo ibitsindo. Baci baja kuruhuka itsinze Real Madrid ibitsindo 4-2. Igice ca kabiri gitangwa Real Madrid imaze gusohora Adagire na Dani Ceballos maze yinjiza Luka Modric na Brahim Diaz. Real Madrid yaciye ishobora gucunga hagati neza mu kibuga maze Kylian Mbappe na Vinicius baronka akaryo ko kuvyaza umusaruro ibibanza vyasizwe n'abanyugaro ba FC Barcelona bagombora igitsindo ca gatatu. Ivyaciye bituma urukino rurangira FC Barcelona itsinze Real Madrid ibitsindo 4-3. Ukugumana imipira ububangutsi n'imipira miremire nivyo bifashije ikipe ya FC Barcelona kuronka intsinzi nayo intege nke zabonetse ku bwugarizi bw'iburyo nivyo bitumye Real Madrid itsinda. Kylian Mbappe atsinze hat-trick aciye umukinyi wa mbere afise ibitsindo byinshi muri La Liga asumbije ibitsindo 2 Robert Lewandowski aza mu kibanza ca kabiri aho ni mu gihe hasigaye inkino 3 gusa kugira ihiganwa rirangira. Umunya-Brazil Rafinha ahawe agashimwe k'umukinyi mwiza yaranze urukino. Ivyo nivyo vyaranze urukino muri rusangi. Mukore s'abonner cyangwa subscribe kuri kino kinyamakuru cha Wifi Sport ijumi mumva rya Wilfried Rambona. Ndabakunda cyane. Bye bye, hasta la vista. Ciao.